ni match novuga ngo yarindwe n'abantu bake nyuma yo novuga ngo ino kipe ya Real Madrid yari yanganije n'ino kipe muri Arabie Saoudite yitwa Al Hilal hariya ku munsi w'ejo kipe Real Madrid za gutsinda ibisindisha kuri kwa kimwe mbere match yagiye kuba inarangira cyangwa umunota wa windwi witwa Raul Asisi yarose ikarata novuga ngo itukura ku ikosa novuga yarakoze ari we novuga ngo Daniel defenseur match takurangira ibisindisha kuri 3 kwa kimwe match ku munsi w'ejo ikipe Real Madrid iza kuba yigenza neza Bwana Patrick ku munsi w'ejo Real Madrid itsinda 3 kwa kimwe naribaza ngo image twabona kuri Real yo biyihe mu gihe boramuka batsinzwe na equipe nk'iya Pachuca canke ibazani mu gihe wobo nanganye byukuri Real Madrid tuzosha tuyibona gute ndetse ikigira kabiri cari kigoye nuko bo bari bafise hari mwiritsinda barimo hari urundi rukino rwaca rukinwa rwari guhava rudetermina undi mu gushobora kuronka amanota 3 imbere yande ya equipe ya Real Madrid kandi ugerageje kuraba equipe yitwa Salzburg umupira bakina ndetse na Al Hilal umupira bakina byose byarashoboka mu kibuga kuko Real Madrid baripimye imbere ya Al Hilal turabona urugero rwabo ko rwari rumeze ndetse na Salzburg nayo turayizi ukuntu urugero rwabo rumeze ndetse nivyo bari banganije wanashema na equipe ya Pachuca mu rukino rwa mbere nako ya Al Hilal bari banganije mugabo rero byari guhava bitwega izindi dega mu gihe equipe nk'iyi ya Real Madrid yonanizwa no gutsinda na equipe yitwa nde Pachuca ukurukino narubonye bagitangura urukino twarabonye Pachuca nziza isa n'igomba kunganya urugero na Real Madrid kubijanye n'ivyo bariko barakina mu kibuga ibi rero byari ibintu biteye amakenga cyane gose kukwibaza kuri Xabi Alonso ngo Xabi ni waramukutsinzwe ni waramukutsinzwe na equipe nka Pachuca za kuba kutanga ishusho imeze gute kuri equipe ya Real Madrid twari tuzi yuko iri kwiriyubaka nubwo kibuza umugabo witwa Kylian Mbappe kuko byari bigoye kuri Carlo Ancelotti kumva vuye equipe buto ngo karaza akabadomine ndetse na Pachuca bari bamaze gukina iyi Pachuca batsinda ibisinde bigira kuri 3 byose kubusa rero byari bitangaje cyane kubona equipe nka Real Madrid iri kwinanizwa gutsinda na equipe yitwa nde Pachuca urukino ruratangura Real Madrid baratangura bakina Paul bagerageza kuduga mugabo ukabona yuko Pachuca bariko baragerageza gutera mu izamu kesh kurusha Real Madrid ko bariko baratera mu izamu rya Pachuca ndetse twanabonye umugabo witwa Thibaut Courtois agerageza gukora imipira wanashima myinshi ica mu izamu giwe nateye ubwoba kurusha uko twabona uno munyezamu wa Pachuca yakuyemo imipira ishika kuri 10 yagize save 10 witwa Thibaut Courtois nawe mukinyi wa mbere akoze save nyinshi muri kombe cy'isi niwe mukinyi wa mbere bikoze no kuvuga kuva mu gice cya mbere cy'urukino twabonye mwiza Thibaut Courtois kuburyo umunyezamu yitwa Carlos Moreno uno wa equipe ya Pachuca wewe asa n'ubutari kwaragaragara mu kibuga mugabo ku ruhande rwa Real Madrid ukabona yuko byinshi biguma bishika mwizamu je pressing ya Real kanka igapfira hagati bipira kaguma itakara gose ndetse kigeretse ko bari bamaze no kugikarata itukura kuko Laura Sesio yahawe ikarata ku munota w'indwi gusa urukino ubwo Real Madrid bahangayitse cyane kubijanye no kuzibiriza mu ryabo turabona defo nyene za Trent Alexander-Arnold mu bijanye no kuzibira turabona hagati mu kibuga yuko ariko aratatana Ardagira aribura mu kibuga turabona nabi agasore kitwa Gonzalo Garcia karabura cyane mu kibuga ubwo rero Pachuca novuga ngo bareko baragerageza kubaka equipe iri tactique kurusha Real Madrid mu minota mike ya mbere y'urukino ariko mugabo igice cya mbere kimaze kurangira mugabo yitwa Xabi Alonso nubundi yongeye gukora ikintu ku ruhande rwanje nashimye ndavuga cya kintu citwa kuramplace cyo gusubiriza aho ubona ariko harapfa ugifise umwanya wo kubikora yaravye ati mubiriko birapfa ndiko ndabura imipira hagati mu kibuga y'abakinyi bashobora kwidugana bakayigeza imbere ikigeretse ko hari abakinyi ndiko ndabona umenga akamaro kabo mu kibuga sikanini abakinyi bobo twadakwa tunabinjiramo nashaka n'urugero rwa bamwe bakinyi twabonye ku munsi w'ejo tubanze turabe ese ku munsi w'ejo equipe de Madrid ni yeshusho novuga ngo yerekira kora ku munsi w'ejo ku rukino ruvuga ngo Pachuca mu gihe ndavuga ngo uwitwa Raul Asensio yarose ikata novuga ngo itukura ku munota w'indwi bamwe mu bakunzi bino equipe de Madrid cyangwa bakunzi umupira w'amaguru bavuga ngo ino equipe de Madrid kwirose ikata itukura igiye ukina arabakintu uvuga ngo bashike kuri 10 mbega biza ko bigenda gute ndakeneye munyereke ishusho nyene nyezina nziza ya equipe ya Real Madrid yo ku rukino wo ku munsi w'ejo bakina na equipe ya Pachuca
nivi nyene navuze ni Real Madrid bagitangura urukino batangura urukino nabi batari hamwe kuko nivyo wanashimiye Pachuca yari yigerageje kubatera pression nini niho wanashima na Raul Asensio yaciye ahabwa ikarata itukura. Pachuca bari bazi ngo nivyakunda Real Madrid niya ekipe inanigwa kwitora kare mu kibuga. Rero uko twe twokora nka Pachuca tugerageze tubaronderemo ibitsindo hakiri kare kugira ngo baze kugerageza kwiroturuva twe tumaze gufita avance, kandi iyo batsinda igitsindo Pachuca byari kugora Real Madrid gushobora kugombora canke no gutsinda ino match. Rero Pachuca bari bazi ngo reka tunyarutse tubakwakwanya hakiri kare, baranabikora bagerageza kwinjira mu izamu rya Real Madrid inshuro hafi nka 3 mu minota 7 ya mbere, biza no kuva mu karate itukura yabonetse ku munota w'urukino kwa Real Madrid. Ko sanavuga ngo benshi batemeranije na Raul Asensio, ndavuga n'umumenyereza Xabi Alonso yavuze ngo ndaza kumuganiriza. Oya naje ntitwemeranije nanje, umva ivyo byose byabaye byakweze ya Real Madrid yari kwirananirwa canke yari kwigira difficulty zo kwitura mu kibuga mu minota ya mbere y'urukino, biza kurangira n'ubundi isa niyibuze umwe mu bakinyi bari kuyifasha mu kuzibira. Ibiro vyaciye bakora ko gute nuko Pachuca umukenyero bari bakoze wari umukenyero w'abakinyi 4 2 3 1 bari bafise abakinyi ba nimero 6 umusore yitwa Aran Bautista, bari bafise n'umusore yitwa Elias Montiel yatsinze n'igitsindo mu minota ya nyuma y'urukino. Baca bagira umunimero 10 yitwa umusore yitwa Palavecino, bagira abakinyi babiri bo komanda, umusore yitwa Alex Dominguez no mukinyi w'imyaka 20 asanzwe akina muri equipe ya Pachuca n'umunya-Mexique. Aba ni bamwe mu bakinyi bariko barafasha komande, uretse ko n'umusore yitwa Alexei Dominguez yagize ibibazo bikomeye bivanye no ku ruhande rw'iburyo rwa Real Madrid rw'umusore yitwa Fran Garcia kwari rukomeye cyane ijoro ryakeye, yaraguye gucisha kw'imipira. Pachuca rero baca bagerageza kurondeza imipira muri cha kibanza cava mu mugabo itwara Raul Asensio, ariko Xabi Alonso aca giterekamo umugabo itwara Yechouameni, hanyuma Ardagira acagaruka hagati imbere mu busazi cakinisha umugabo yitwa Gonzalo Garcia no mukinyi yitwa Vinicius Junior. Kuvuga ngo bashiye bahindura umukenyuro. Ego. Je ya Real Madrid canke ishusho rya equipe ya Real Madrid yari mu kibuga yari imeze gute? Nuko Xabi Alonso yarakeneye imipira mike ikinigwa inyuma. Yarakeneye cyane ko Real Madrid bakina umupira bakagerageza kubyaza umusaruro buri occasion nto baronse. Barose occasion imwe bagerageze n'imiburi buri shike mu izamu, barose 2 gutyo, barose 3 gutyo, ariko mugabo ukabona yuko Pachuca bivanye nino milier y'aba défenseur canke y'aba milier défensif babiri nkuko nabivuze, bakagira n'aba défenseur bandi inyuma, wacu usanga bafise sirinombre canke abakinyi benshi hagati muri defense yabo bashobora kuzibira neza imipira iri kwiva kwa Real Madrid bikabananiza gushika mu izamu gino equipe ya Pachuca. Ariko rero iyi jenyene yo kuguma bagerageza niyo yatumye Real Madrid bongera bakitora neza mu kibuga, kuko Ardagira amaze gusubira hagati, wa mukinyazi kugumana umupira, wa mukinyazi kuzunguruka neza muri miliye yiwe, akamenya n'igihe cyo gutangira kw'imipira, yinjiye hagati mu kibuga arisanzura, bituma Federico Valverde amera nk'usubiye inyuma kuzibira. Yechouameni we yari yamaze gusubira muri defense centrale, Jude Bellingham acamera nk'usubiye inyuma. Ardagira rero acafashanya na wa mukinyi ariko yitwara neza yitwa Fran Garcia, ariko aca ku ruhande bubamfu. Fran Garcia akaduga cyane gose, Ardagira akaba yamubonye ndetse n'aba bakinyi batandukanye kwa bamubonye, bakamuha imipiri umwe anyarutse ashikana imbere muri surface, bagerageza kurondeza igitsindo mu izamu ryande rya equipe ya Pachuca. Rero ishusho ya Real Madrid nuko bakinyije nkaje bahora bakina muri 2016 abagifise umukinyi yitwa Cristiano Ronaldo, kugira umukinyi w'umusatirizi cyangwa umukinyi wo hagati azi kudugana umupira nyaruka, hanyuma agatanga passe imwe 2, iya gatatu ikaba yamaze kugera mu izamu ry'umukeba. Ibiro byabafashije ku gitsindo wanashima ca mbere, kuko wari umupira waruvuye inyuma uraza ushikira umukinyi yitwa Ardagira ntiyiri waranapfunga, ahubwo yateye raba wa mukinyi yitwa Fran Garcia ariko araduga neza ku ruhande, atiramo pasira agapase kamwe. Fran Garcia amera nk'uwihaye passe imwe gusa, acatanga passe ayigarukana hagati ku mugabo yitwa Jude Bellingham amera nk'ucensi cross rimwe asinda igitsindo ciza cyane no kuguru k'ibubamfu. Igitsindo kigira kabiri nuko bagifashijwemwo na wa mukino mwiza w'umugabo yitwa Trent John Alexander-Arnold, uko John Trent yari yagerageje n'imipira nk'ibiri
we agifata umupira ikintu ca mbere akora no gutanga centre kandi kenshi wanashima uko abikora kera hasi yateye centre hari umupira wanashaka yateye centre witwa Gonzalo Garcia Gonzalo Garcia nawe arunamura amaso araba umwana kiri mu twitwa Ardagire pasi imwe no kuvuga ngo nkuko ariko bivuga ko no munsi ni equipe de Madrid wanashaka Patrick naguciriyemo ibitsindo byose vyinjiye yaba uci ya Jude Bellingham y'icyitwa cha Fede Valverde y'icya Ardagire ni ibitsindo vyagaragara ko mu misegonda mike cyane baba bamaze gushika mu igori nivyanyo na wanashaka twabonye no kwitwa Karoanchete 2014 nabonye mengo na kantu wanashaka nkuko nimba mvuze ndiko ndabaza kano kabazo kino shusho Real Madrid imeze gute urabona ko kakano kuvuga ngo byane vyo kwiruka mengo equipe de Madrid iriko yakora kuno munsi style de Xabi Alonso akeneye muri equipe imeze gute Xabi Alonso iyi style de pressing bavuga nuko akeneye yuko equipe yatakira rimwe kazibirira rimwe mu gihe badafise umupira baje inyuma ba defend hanyuma nivyaba ngombwa cagiye bagikora ku mupira baduge barondera igitsindo kimwe na kimwe nibakibura batakaza umupira mugabo basubira inyuma ariko bari bagerageje gutera mwizamu nivyo uno Xabi Alonso akeneye ndetse ni navyo bagerageje gukorera ko ijoro ryakeye niyo mpamvu twabonye Patrick igumana umupira hafi kurusha Real Madrid ariko mugabo kabona action ziri danger Real Madrid mu mipira 2-3 bakozeko barazigerageza kuzubaka nubwo vyanka mugabo bananizwa nyene nuko Vinicius Junior atari neza mu kibuga bananizwa nuko Jude Bellingham rimwe na rimwe bimugora bananizwa n'utuntu duto mugabo kabona yuko ibintu bariko baragerageza nuko bagifata umupira bagerageza kurondera kuba ku buryo bukomeye bwo gutsinda igitsindo ico buri mupira wose bakoze ko nivyo bagerageza gukora mu kibuga ku munsi w'ejo niyo Real Madrid bariko barageza kubaka ico nosa nko kunganira bwana Patrick reka mbere wanashima ngira ico nciye ko kuri ino style doje yuno mumenyeza Xabi Alonso ya navuze ati murantunga no musi nubwo nsa nkaho mengo si heza cyane ariko ibintu biragenda nagomba kuvuga iki rero bwana Patrick ino style yuno mumenyeza Xabi Alonso numumenyeza agerageza kuzana kuko turamumenyere muri za Bayer Leverkusen hariya no wamumenyeza afise style uzosanga abayifuza umukino unyaruka umukino nyaruka wihuse yaranabivuza agishika mu mugwa Real Madrid mu mantrema yakoresheje bwana Houston harimo imipira kuvuga ngo ko barihuta neza cyane burya na pressing iri mu bintu nyene byo kwiruka mu kibuga hari nuko uri kuranyumva kandi nako ngegije kugaruka ku majambo ashoye ko karanavugwa no munyeza mu Thibaut Courtois yaravuze ati nivyo hari style umumenyereza yifuza ko dukoresha ariko irasa nkaho izotugora cyane kuyadapta muri iyo style kubera yuko imagine tumaze imyaka igera kuri 4 turi muri style imwe bizotugora rero gushobora kumetriza iyindi style nshasha mu kiringo c'indwi 2 canke 3 ariko ikintu cyo maze kubona kuri no mukenyuro canke ino style yuno mumenyeza Xabi Alonso bano bakinyi ba Real Madrid niba ashobora kumara kuyifata neza bakayimetriza nkama Jenda bana Real Madrid izo bikanganye cyane izo biteye nubwo uno musi umuntu ashaka ko yibaza ikibazo ikipe de Madrid ikinkino shaka kuri 2 za Monde de Club urukino rwabo rwa mbere byaragaragaye ko ekipe ya Real Madrid itigenje neza urukino rugira kabiri ekipe de Madrid iraje itsinze ibitsinisha kuri 3-1 naho nyene yatsinze yabanje kuronka ikarata ruvuga ngo itukura y'umwana kiri muto itwara ura session uno musi ikintu cyo no vuga kuri izo nkino zigira kuri zibi tumaze kubona kuri Real Madrid bwa mbere na mbere ikiko kiratuma Real Madrid tuko tubibona nkaho mengo nubwo yabikoze ntibishemeye cyane nkuko twavyifuza ariko kandi nuko bwa mbere na mbere bari muri systeme nshasha ariko none turavye twisunze match ku munsi w'ejo kuri no equipe ya Madrid kuba yarosinze ishye kuri 3-1 kandi dakwiye ukaraba systeme ikira kinamo ukaraba itsinde ko rabisinda kuko twabigaragaje turavuga ngo usanga Jude Bellingham ate mupira kwa Trende kwa Gonzalo Ardagire uvuga ngo combination ziteye n'ubwoba cyane ubwo muri equipe de Madrid akarako ndiyumvira ndi ni wageze ko tubona ko mengo abakiye equipe de Madrid bamaze kubashika ku rugero rwo gushobora gufitinga neza ya systeme ubwo nta bice na bingaye byo barashika kuno munsi muri equipe ya Real Madrid ejo je ku munsi w'ejo novuga ko bageze ku bice bigira ku 40 50 ntibishika
50 nibishika kubera ko bariko bakina n'umugwi nka Pachuca kuko ejo Real Madrid nubwo bari gukuramo abakinyi babiri bagasigara ari 9 je nabona ko Real Madrid igifisa amahirwe yo gutsinda Pachuca kuko ubwa mbere na mbere nivyo Pachuca n'umugwi novuga ati sijambe banahuye burya barahuye no muri finale ya Monde ya club nyene ya Mondial de club nyene itari kuri no forma nkiyi baranayitsinda uri kurumva je mba mbona rero mu Real Madrid nivyo urukino rwa mbere bahura na Al Hilal twarabonye ko Al Hilal yashoboye kubina domina Real Madrid icatumye Real Madrid tuyibona iza nayo nyene ikihagarara ko ubwa mbere na mbere ni Real Madrid umaze kumva Real Madrid no mugwi w'izina iryo zina ryonyene riragahura ico ni cambere ica kabiri ifise n'abakinyi bashobora no kwidefanda nubwo atamumenyereza yo bahari aba Real Madrid bashobora kwidefanda nubwo atamumenyereza yo bahari bavuga ati twe turi twenyene uri kurumva tuguye gukora ibishoka byose rero kugira ngo nitu ego biragoye ko twotsinda ariko twerekanye ko turabakiye bakomeye dusumba no mugwi wa Al Hilal Al Hilal kina muri Saudi Pro League natwe dukina La Liga iganwa rya kabiri ku mugabane wa Buraya uri kurumva ico ni cambere ikindi naco kigeretswe ko ejo ngaruke ku kintu cejo kandi nico mbona shima ngomba gushimangira ko ejo mugwi wa Real Madrid gutsinda Pachuca ibitsindo bitatu sigo rugero twobona ko Real Madrid yamaze kuza kuko niba twagomba ko Real Madrid itsinda ino Pachuca ntitwagomba intsinzi gusa twagomba no kubona urukino guyiza tubona ati Real Madrid no munsi yatsinze Pachuca nivyo yategeza no kunayitsinda ariko ku mukino yerekanye irashobora no gutsinda Flamengo irashobora no gutsinda Barcelona irashobora gutsinda Liverpool irashobora gutsinda Bayern Munich ico nico tuba dukeneye cyane nyamukuru nitwa dukeneye intsinzi gusa Real Madrid tudukeneye ko umukino mwiza wo duicizere ko Real Madrid ishobora no gutsinda na Bayern naho umva umugwi ari wose uza guhura na Real Madrid ishobora gutsinda nico tuba dukeneye abandi bantu batekora yumvira wanashaka equipe de Madrid yatsinze ibitsindishe kuti twakime mugabo ni Real Madrid terekanye urugero wanashaka guhiza uti kubera iki nivyo nako ndanaza ko mbere wanashima ariko kandi twovuga ati n'urugero rwari rubi cyane kubera yuko ni style bari ko barajamo shasha nagarutse ku majambo avuze na Thibaut Courtois tumaze imyaka igera kuri 4 dukina muri style imwe uno musi rekuza kuyadapta muri style yindi itandukanye niyo twari tusanzwe tumenyere biratugora ariko buhoro buhoro tuzobimenyera twabonye urukino rwa mbere rwa Real Madrid bitanduka urukino bakinye imbere ya Al Hilal rutandukanye n'ubwo bakinye imbere ya Pachuca ubwo Pachuca ni gwari gwiza ariko ni gwari gwiza nkuko twari tubikeneye ariko barose intsinzi hariho gapursa kiyongereye ko bitandukanye nako twabonye bariko bakina na Al Hilal ariko Houston nyene byanyeretse iki rero byanyeretse iki rero Real Madrid nibamara kuza kwitora muri ino style bakamara kunwana neza ikabajamwe mu maraso nta muguzo butinyise nka Real Madrid ariko nyene kuri no uvuga ngo equipe de Madrid ngo bagicinyise yatsinze ibitsindishe kwa Kim ku munsi w'ejo ariko ugiye kuraba tufate nka statistiques zaranze urukino ku munsi w'ejo ni equipe de Madrid yatema ipisha kuri 5 mugino equipe ya Pachuca nayo yatema ipisha kuri 20 ku rukino rwo ku munsi w'ejo amakona canke izabaye ku munsi w'ejo zabaye ndukuri equipe ya Pachuca ziba zibiri ku ruhande rw'ino equipe ya Real Madrid ni kuvuga ngo Real Madrid bigaragara hano igohonye ne gusoya yarushije hari kuri position 58% mu gihe ino equipe ya Pachuca ifite 42 uno munsi ko twumva mengo equipe ya Real Madrid hari ahantu yarushirijwe nivyo umupira w'amaguru no munsi umuntu urabitsindo watsinze iratanga ikizere equipe ya Real Madrid ko shobora kuzoba equipe nziza mu gihe n'imipira ndavuga ngo yo gutera mu igori tebikiraza yabama kona kiki tezeko ziraboneka ino equipe ya Madrid kuvuga ko iki atanga ikizere je kugeza akakanya match yejo ntiyanyeritse Real Madrid mwiza ubwo yanyeretse Real Madrid uri kurategura uti kubera iki nivyo twarumvise ngo Real Madrid bagira canke bariko bategura gukina je pressing ariko je pressing imbere na mbere ifite ivyihagarara ko je pressing kugira ngo uzonyemeze yuko wayiteye neza nuko mbere na mbere uba wanyiritse yuko equipe muri ko murakina mwamaze kuyitera icitwa muri migwi gifaransa pression psychologique canke mu kirundi novuga ngo mwayipanikishije ibi niri kwirakina niri kwiravyumva ubwo mwabateye pressing ikigira kabiri nuko mbere na mbere muba mufise abakinyi bashobora kwaka umupira mu adversaire kuburyo mumubuza kuza kwigera kwizamu ryabo hanyuma ikigira gatatu nuko ku ruhande rwanyu muba mushoboye gutera n'imiburi buri minota 20 canke 15
n'imiburi buri mipira 3 mwizamu ry'umukeba mwaduganye mu misegonda miki ishoboka. Hanyuma ikindi naco nuko kugira ngo mukine je pressing mwebwe nyine ubwanyu mudashobora gutakaza imipira 3 4 5 hagati mu kibuga kuko ico nyine nico muri ko marategura nico mwarondeye mbega muciye mugikora mwebwe ku ruhande rwanyu numva ngo ya pressing kwa mwe mwayiteye atari umu adversaire yayiteye rero je ku ruhande rwanje hari inyigisho nivyo vyanyeretse ngo ziriko zirigwa muri Real Madrid ariko mugabo hari ibintu byinshi bigisigaye byo kwigwa muri iyi equipe hari ibintu byinshi dusigaje kubona biriko biramenywa n'aba bakinyi. Patrick impamvu nizi sigura ntanaguciriyemo na gato uravuze ngo hari ibintu byinshi bitegezwa bikwiriye kwigwa muri no equipe ya Real Madrid bikenewe kongerezwa ariko kandi nizere ko niyo process barimo nico nyene navuze niyo process barimo kubera yuko no musi Real Madrid bafise umumenyeza mushasha nico navuze navuze ngo iyi match yejo ntiyanyeretse urugero rwa Real Madrid ngo gwize ahubwo yanyeretse umuguri kurategura kubera iki nuko jecho nabonye mu byo bariko baragerageza gukira bagerageje kuzibirira hamwe no gusatirira hamwe ariko ibaze uko kuzibira jikino nagukunzemo niki nakunze ko umukinyo hagati mu kuzibira kwiwa tarondera kuja kwifata ngo afatane na mu defense kare twabona Federico Valverde ariko arazibira ariko mugabo ugasanga hagati ya Federico Valverde na nuno mukinyi yitwa Lucas Vazquez par exemple ukarabuti mbega defenseur ninde uri hagati ninde ugasanga Vazquez ari imbere yande yuno mukinyi yitwa Federico Valverde kandi Vazquez ari we ko arazibira cyangwa ugasanga muri defense Chouameni ari hagati mugabo ari muri defense y'aba bakinyi batandukanye rero ku munsi weje ikintu ca mbere bakosoye nuko ari Ardagira ari Federico ari Bellingham baba bari hagati Gonzalo Garcia agashika imbere kumera nk'uwatakira hajya ku murongo wa ugabura ikibuga hanyuma bajya bakinyi nabo bakagerageza kwegera imbere gatonye ntibasatire cyane defense yabo bakigera imbere gato ibiriro byari imwe muri processes zo gutera pressing mu adversaire kuburyo umubuza gukinira imipira hagati mu kibuga ariko byabananije kubera ko nabo ku ruhande rwabo batakaza imipira aho hagati nyine aho nyene uko yadugira bwana Patrick iyi ni point ya mbere ubwo nibishobora kuba integuro z'uwitwa Xabi Alonso yari yateguye mu baki 11 yoba zapfuye kubera ko babonye kwitwara ura sisi nawe gize yiko yaronka ikata itukura biza gusaba ko witwa Xabi Alonso nawe aza guhindura system aza kuwakora ivyo atari yateguye nimba twabonye Real Madrid irushwa bimwe na bimwe ziratsinda niho aho kanu kuko ivyo yateguye twa Xabi Alonso vyaciye bipfa kubera ko urabura sisi yarasohotse erega Xabi Alonso ivyo yateguye vyakunze nako nivyakunze kubera Asensio ariko izi nteguro ziwe nyine yabicira urubanza witwa Raul Asensio yabicira urubanza muri komite no kuvuga integuro ntizakunze ariko Xabi ntiyigeze ahindura sinzi ko wakibonye iki kintu yahinduye system kuko 4 true amaza guhinduragira defense ya A3 yagize defense yabane buryo uravye Chouameni ahantu yagiye gukina Chouameni yaciye asubira muri defense mugabo imbere naho yagira 4-4D yabaye 4-4D habaye elimine umukino umwe muri system yahindutse imbere hari kuri nimero ubundi yari 4-3 mugabo witwa Ardagira nawe azagaruka mu kibuga kugira ngo bade kuba buzuza hagati mu kibuga kuvuga yahevye nimero imwe ahubwo ntiyangiye system kuko iya indura system akagira 4-4 bisigura impamvu atahinduye system impamvu atahinduye nuko Vinicius yagumye kuri nimero 11 sivyo hanyuma Gonzalo Garcia yagumye kuri nimero 9 nta attack y'ababiri twigeze tubona ahubwo gusa habaye elimine umukino umwe aravamwo kubera ikarata yariye mugabo Xabi umukino yagumije ari ujya nyene ni 4 inyuma 4 hagati mu kibuga batatu imbere mugabo babura umukinyo umwe sivyo turacemeranye ndashumva niyo mpamvu nariko nukuvuga iyo kuko ubundi umugane wawe yagumiza ari 4D nubundi ntibagukwira bakinyi bari gukwiye ubundi ntibakwiye 4D iyagira 4D nuko mbere na mbere
bajya abakinyi b'abasatirizi babiri b'imbere haca haburamo nimero 11 na nimero 9 bose baca bakina baca amaja hagati na hagati mugabo babangabangana uje tamukinyaza ku ruhande rumwe undi aje kuri rumwe mugabo rero vyaciye bituma Xabi Alonso yerimina nimero 7 agumizaho 9 na 11 abandi bakinyaca agumiza yaje ijya nyene navuze ngo icanyeretse izo nyubako mbere na mbere kuri iyo point nuko nabonye bariko bagerageza ku applica ya system ya G-pressing yuko umukinyi wo hagati cyangwa abakinyi bo hagati bategerezwa kuguma begeye imbere gato badafatana na defense yabo kugira ngo babuze umu adversaire gucisha imipira hagati mu kibuga hanyuma ikintu gikomeye rero muri G-pressing nuko iyo dufise baro uko dusatira rero bica bigenda gute iyo dufise baro muri G-pressing nuko dukoresha abamiriye babiri tugakoresha n'umukinyi wo kuruha abakinyi bo ku ruhande ndetse n'umusatirizi ibi vyatumye umugabo witwa Xabi Alonso yiyumvira ngo ndakeneye abakinyi bo ku mpande banyaruka kubera ko arazi ngo niyo umumiriye umwe yafata baro akayiha mugenzi we hagati uwo mugenzi we wa hagati icyaza gukora yirukana umupira arondeze umudefenseur wo ku ruhande yamaze kuduga akagera imbere amuhe pass hanyuma umudefenseur wo ku ruhande niwe aza gusigara arondeze umusatiriza agarukana umupira hagati batsinda igitsindo ibi vyakoze ku gitsindo cande ca cuno mugabo yitwa Jude Bellingham wabonye yuko Ardagira yakoze umupira wavuye hagati mu kibuga inyuma baduza umupira kwa Ardagira wa mukinyi wo ku ruhande ya karite Xabi Alonso yarondera ubu kano kanya fise twa Fran Garcia yari yamaze kuduga yamaze kugera imbere kuko aranyaruka Ardagira yabaye mu passe imwe bagarukana umupira hagati mu kibuga kwa Jude Bellingham wa musatirizi Real hagati abatsinze igitsindo iyi G-pressing yakoze hano mugabo ikigoranye gute muri equipe ya Real Madrid G-pressing gusaba ngo kirazira kikaziririzwa gutakaza imipira utaragera imbere kuko ni watangura gutakaza imipira utaragera imbere wa mu adversaire arabona ngo uwo muntu afise faiblesse kuko wowe ikintu cyambere uko wagerageza kumuronderamwo ni faiblesse yiyo mugabo ci utangura kumwereka faiblesse yawe uwo muntu aca kwica aca kugirira nabi Real Madrid rero basigaje utuntu tubiri kumenya ngo uri hagati mu kibuga kirazira gutakaza imipira ufise medianite imeze neza sina medianite imeze neza gose ahubwo ubufise bakinyi bo ku mpande bameze neza ahubwo kugumana umupira yego ariko na mediane iragufasha kuko ntabwo mediane ni ibikenewe cyane gusuma mediane nivyo bikenewe ubukeneye abakinyi n'imiburi buri babiri baze kugumana umupira ariko mnavuze abakinyi bo ku mpande kubera iki kuko uri Ardagira canke Jude Bellingham muri G-pressing nibigusaba gucenga abakinyi babiri kugira ngo uze gutanga umupira hanyuma ngo habe hari ikintu wafashije muri iyo G ahubwo usabwa wa mukinyi wo ku ruhande kuri nimero 3 canke kuri 2 yaduze ku buryo ucenga umukinyi umwe wamuhaye pass mutera mwiruka muduga mwegera imbere rero muri ije novuga ngo ikintu cyambere cyabagoye nuko babuzi babakinyi bo ku mpande banyaruka iyo Fran Garcia atabikora umugabo yitwa Trent Alexander-Arnold ntavyo ariko arakora Vinicius Junior ntacyo ariko arakora ndetse bari bagize n'ikibazo ko nimero 7 atarari mu kibuga Vinicius Junior wewe kwirukana nabishoboye no kunyarukana nabishoboye ikibazo nuko yagomba kwerimina cyane mu gihe wanashaka kandi muri ko mutera wanashaka nari nkeneye imbere ko tuva kuri ino equipe ya Real Madrid tuje kubakina nabo urugero rwa bamwe bakino vuga ko arigenza neza ku munsi pana kwigenza neza urugero rwa bamwe bakino vuga bataye mu kibuga kuko uravye ku munsi w'ejo yego equipe ino vuga ya Real Madrid abakire bashe kuba batangura mu kibuga nariko mvuga ku kijanye n'ino G-pressing ndanakirangiza kugira ngo cyo tuja mu rutonde ikintu rero nabonye nuko mbere na mbere nkuko nabivuze nabonye hagati mu kibuga batangiye kumenya ka organisation nabonye Thibaut Courtois twava mu izama akiruka imbere ukabona yuko ariko atera umupira uri hafi amaja hagati mu kibuga ibiro nabishimye ko nabonye ko Xabi Alonso hari ibintu ariko arigisha equipe yiwe mugabe cyaciye kibagora rero ni iki kintu cyuko hagati mu kibuga batakaje imipira novuga ngo idakenewe ikindi kintu kiba naniza muri Real Madrid nuko muri G-pressing mutegerezwa kugira aba defenseur bari bazi kwiyorganiza bazi kuorganiza ukuntu bahagarara borganiza ukuntu basubira inyuma kuzibira muri Real Madrid iki kintu ntibaragitora sinzi yuko babonye kuri rino kosa nyene rya ryuno mukinyi iri kosa ryuno mukinyi Raul Asensio kuri no
kuri no yari mu dernier défenseur. ego Yeah. urabona ukuntu byagenze nuko bari batonze amaja ku murongo umwe Yari ku murongo umwe. mugabe ikibazo cyaciye kibamo Dini Ujinse niwe yari yamaze kwicomora ari imbere yabo yaciye avuza yuko bamwe oruje Raul aseseza gusanga no mukinyi wo musatirizi wa Pachuca yamaze kumurengana biza gusaba ko arondera kumukwiga amuri imbere ndetse hari naho byigeze gwakwa kuba kwa Oriye Chouameni umupira yagerageje kugumana mu kuguru acaragwa umuhagarikiza shavuze ikose byanyeretse ngo muri Real Madrid nivyo baraze kuduka mugabe iyo hageze cya kintu cyo guca basubira inyuma kuzibirira hamwe baza kwisanga Dini Ujinse nataki hari canka hagaze nabi ugasanga Oriye Chouameni ntagiyari canka hagaze nabi Raul Asensio ntagiyari canka hagaze nabi ugasanga Trent Alexander-Arnold zihari ugasanga Fran Garcia zihari ibi rero novuga ngo Real Madrid iyo bahura na equipe izi kwataka cyane nka zino za FC Barcelona bari gusanga habwiye pressing bariko bageza gutera equipe adverse bariko barayitegwa niko kano konyine gasikaye ko gukosora andi ho je banyeretse ngo turiyafise ikintu turiko turiga kandi ciza muri noje ya Xabi Alonso. Nuko kabisa bimeze ati harije ko turiga muri noje ya Xabi Alonso.